ibibazo bidasanzwe barimwo yuko dukwiye kubaremesha. Bamwe ni bene wacu, abandi ni barumuna bacu, abandi ni bakuru bacu, abandi ni bavyara bacu, vyanse bikunze n'abarundi. Kandi igicabajanye twese turakizi, aho vyatanguriye turahabona, turahazi, kandi nta nikirahinduka. Aho guhinduka ahubwo bigenda vyononekara bikagenda biba bibi cane. Turasaba cane n'ukuri ko urwaruka rwahisemwo inzira nziza, rutoba rwonyene ngo rwire bange. Cane cane mu bintu vyabaye muri 2015, urwaruka rwahisemwo neza, ariko tuzi ko inzira idasanzwe kandi ibabaza, ko rukwiye gushigikirwa. Tukabona abantu bakuze cane, nubwo badagifise imbaraga, nubwo badagifise amaraso ashushe yuko banguka, mugabo bagaterera ivyiyumviro, bagaterera uburyo, ku buryo bw'uko aho bari bumva yuko bashigikiwe. Kuko buriya vyanse bikunze, nta muntu mu buzima ahitamwo ibikorwa biruhisha cane, adashaka kugira intumbero cyangwa adashaka gushika ahantu yokwishikana n'ahashikana abandi. Abantu benshi turababona bitangira imiryango, abantu benshi turababona bitangira inshuti n'abagenzi, biba ari ibintu bitoroshe. Guhitamwo ingendo nk'iyo onye igutuma uruha gushika naho ushobora gutanga ubuzima bwawe, ni ikintu kidasanzwe n'ukuri. Abantu kera b'abarundi bamanye uwo muco, bamanye uwo muco ku buryo kwitangirira abandi vyaba ari ibintu umuntu azi ko azoshimirwa niyava muri ubu buzima. Kanatsinda nta muntu n'umwe muri ubu buzima azohamara imyaka na mirere, ko twese tubona tuhashika tukahaba, ariko dutegerezwa kuhasezera. Ariko iyo tuhasezeye turagenda tujanye iki? Turava ngaha tujanye iki? Kuko tuzi yuko iyo tuja tuhasanga ibisokuru, abatubanjirije, kandi vyanse bikunze, nubwo hari ibanga, vyanse bikunze baratwakira aho tuja. Mugabo biraryoshe kurengukana ijambo, kuko murabizi umubiri wowe n'umubiri, mugabo umutima ntupfa. Ivyo abantu hari uko batabimenya, mugabo niko bimeze. Wavyanka wavyemera, nukuri ubu buzima ntiboherera ngaha, kandi ubuzima si ruhazari. Biratangaje rero kubona abantu twiteza utunyoni mu gihe abantu turi mu bibazo, kandi tuzi neza yuko umuntu ari uyundi. Nico gituma rero jewe cane cane ico nje gushikiriza ngaha anye, ari ugusaba abari ngaha anye, abo baba bitoza utunyoni, bumve yuko igihugu kibaraba, bumve yuko bariko baribaruka, kandi bazi neza yuko ubwatsi bukura bukabisa ubundi. Igihugu cacu Imana yakiduhaye ni ciza cane, kirimwo amazi, kiramera, no munsi y'ubutaka birahari, ariko murabona abanyarwanda ejo bundi bari wacu, ubu murabona aho bageze. Twebwe murabona yuko dutuma dusubira inyuma nk'ibirenge. Ivyo vyose ni kubera uruhara rw'abayobozi, kandi abayobozi bararonse umwanya wo gukebugwa, mugabo birananirana. Ni ukuvuga ngo abagiye ku rugamba ntibarira ay'ingona, bafise impamvu ifadika. Kandi no twongeye dukebure yuko kandi dutahure twumve yuko uru rugamba turimwo atari urugamba rw'amoko, ni urugamba rw'abarundi, n'abantu bakunda abarundi. Kuko burya abantu turirengagiza cane, mugabo intango y'ubuzima twese turahazi inkomoko, niko n'ahandi hose babifata, si mu Burundi gusa, si mu Rwanda gusa, si muri Kongo. Ibitabo vy'amateka biravuga yuko twese dufise inkomoko imwe y'umuntu. Nta muntu avuka ku gikoko, nta n'umuntu avuka ku nyoni. Waba muremure, waba mugufi, waba wonze, waba uvyibushe, uko bigenda kose uri umuntu. Udutangaza n'uzobona afise amaso atatu, n'amaboko atatu, n'amaboko ane. Ariko kugira izuru rivyibushe, cyangwa ryonze, cyangwa rigufi, cyangwa rirerire, nukuri ivyo ntivyari ikibazo, bisigaye ni karakasi. Umuntu nyawe nuwo mu mutima, nuwo yitangira abandi, nuwo agira urukundo, nuwo abona yuko umugenzi wiwe ari mu bibazo adashobora kuronka amahoro. Rero ijwi ry'umubabaro w'abarundi rizohozwa n'abatabazi. Umutabazi niwe wese agendera amahoro, akagendera urukundo, akumva ko atoshobora kuronka amahoro ngo afungure ahage, kandi abona hari ushonje. Mu vy'ukuri jewe nashaka gutera inkunga ijanye no kumva yuko inzira abatabazi bahisemwo ari inzira ibereye abarundi benshi bari mu karengane, abarundi benshi b'impunzi kw'isi nzima. Kuko twese dukeneye kubohoka, dukeneye kumva Uburundi
bwabo ni bwa kera, haba ikibazo kivuye hanze bagafata umuheto bari hamwe, yaba umutwa, yaba umututsi, yaba umuhutu, yaba umuganwa, abarundi bose twese turi hamwe tukagwanira ukuri. Kandi twumve yuko atakindi gihugu mw'isi uretse muri Afrika twabigize akamenyero yuko abantu mu gihugu bashobora kuronka amahoro, hariho impunzi mu gihugu. Nta hantu na hamwe hashobora kuboneka amahoro hariho abantu bitwa impunzi mu gihugu, kandi ari ibintu bitabavuyeko. Kuba witwa impunzi ukagenda gusuma uhahira igihugu cyangwa umuryango, ivyo ni ibintu byumvikana cyane uwo ari wese yobitahura. Mugo kumva yuko ushobora kuva mu gihugu kubera ubuyobozi runaka cyangwa umutegetsi runaka, kubera akarengane runaka, nta handi hantu ivyo bintu bivugwa atari iwacu. Itebero ni wihangane, ariko nta nubwo ushobora gutuma abatabazi bahagarika ibikorwa barimo. Ahubwo ndaguhamagarira yuko wokumva ugatahura ico bene wacu n'abarumuna banyu baharanira n'icyo batumye bagenda. Kuko n'ubundi uratahura neza yuko abayobozi dufise uno munsi bashitse ku butegetsi kubera urukundo, kubera ukuganira, batarinze kumva yuko bose boherera mu kwicwa cyangwa mu munyororo, mugabo bakamva bati byanse bikunze iyo twahereye tugwana ibi bintu ntacyo bishikako, two kwicara hamwe tukaganira tugatorera inyishu ibibazo by'igihugu. Ivyo rero ni ibintu twese turagaruka ko tuzi ko byananiranye, kuko buriya buyo yarabivuze ati ingene umuntu ashika ku butegetsi ni kimwe, mugabo ingene abuvako nico gisumba byose. Kuko twarabibonye mu Rwanda ingene byabagoye kuva ku butegetsi bikarangira habaye ibara. Hariho n'ahandi bimaze kuba nk'ivyo. Ariko mu gihe ugwana na mwene wanyu, naho ho bari mu nzu, ukumva ko woronka amahoro urinze kurambika murumuna wawe kugira ngo itongo ryaso cyangwa ry'isokuru canyu uri bamwe wenyene. Kuko twitongo abarundi dufise n'u Burundi, kuburyo atanu namwe ushobora kuronka umuntu amaze kwitwa ko ari umurundi. Ivyo rero twikubita agashi nk'abarundi, twumve yuko tugomba kujya hamwe tukubaka igihugu twese hamwe, atanya gupfa atanya gukira, nk'uko vyamye kera imbere yuko abakoroni baza kuturyanisha. Jewe rero ndi muri abo bavuga bati umutabazi ni ijwi ry'abarenganywa, ni ijwi ry'abababaye mu mutima, kugira ngo turabe yuko tworonka agahengwe. Kandi kuva na kera urwaruka rwamye rufata iya mbere, uretse ko iwacu mbona urwaruka runebagurwa cyane, ariko nizera yuko nanabivuze yuko abantu bakuze bagomba kwikubita agashi bagashigikira ibibono byabo kugira ngo tuve muri aka kaga turimo. Murakoze. Urakoze rwose Gikwerere, ndagushimiye n'ukuri kuri ano majambo, na cyane cyane n'aka kantu herejeko. Abantu bakuze n'ukuri je ndatakambiye generation iri nko muri generation y'abavyeyi banje, ndabatakambiye pe, ndabatakambiye mutahure yuko Burundi kugira bubohoke hari ukuntu bisa nkaho murenda gutanga uruhusha, hari ukuntu bisa nkaho hari ibintu, hariho abantu je maze kuganira nabo, iyo turiko turavuga duti dukeneye ubutungane nyakuri, dukeneye etat de droit, usanga bashobora kuba baguye muri dukeneye ubutungane bw'abatutsi gusa, abahutu nta butungane bakeneye, abandi baguye muri dukeneye ubutungane bw'abahutu, abatutsi nta butungane bakeneye, ni nabo batwica. Ugasanga abantu bakuze bari muri ivyo, twebwe abana babo nitwe turiko turaja mu buhungiro, nitwe turiko turagwa mu bintu, ugasanga baravuga bati ivyo bintu nuko murarondera bizo mu kugurura ubutungane bwumviriza bose. Hariho ibintu twe tuzi tutashobora kuvuga ko igihe gihe bizohava bivugwa tutazi ngene bizakigwa. Hari ibintu usanga twarashigikiye mugabo tukabirogeta ariko bitavugwa, bizohava bigaruka. Ndinginze n'ukuri, ndinginze abantu bumve ijwi ry'urwaruka rw'abarundi ruvuga ruti
twebwe ivyo bintu vy'ubwoko twaravyize, twarabivukiyemwo, turabikuriramwo, dusanga sivyo duteza kubakirako. Baduherekeze iyo turiko turavuga duti turagomba kurwanira kuba abarundi, turagomba yuko igihugu ata muntu n'umwe asubira gukumirwa bifatiye ku bwoko, bifatiye ku ntara, bifatiye kuri ayo makonfli yo muri kahise, ahubwo n'abahakomerekeye baronka aho bashobora kubivuga kandi bumvirwa vy'ukuri, bataravye ngo barapenderewe kubera ubwo bwoko, kubera babusangiye n'abari ku butegetsi, canke ngo kubera umugambwe, kubera babusangiye n'abari ku butegetsi, ahubwo ari ubutungane bwanditse, hasomwa amategeko y'igihugu, twese asomwa kumwe. Ndabinginze abantu bakuze, bavyeyi bacu, generation y'abavyeyi bacu, ndanagarutse no kuri generation yanje kuko nanje sinuko nkire no mugwaruka cane gose, ndabarira ati twebwe ingwano yaje dufise imyaka 10, tugakurira muri ivyo. Babantu mwe mwibuka barara bararasa, babantu mwe mwibuka muri ko murahunga imbere y'amasezerano yarusha, mwibuke bijya bintu mwabayemo, mwibuke yuko n'ubu oye mukiri mu bibazo. Ndabinginze abana bacu ntitubibarekere ngo nibo bazobikenyura, twe turabishoboye, twigirira icizere, turabishoboye. Abana bacu ntitubibarekere sakwanka kuraga ibyamunaniye, turabishoboye. Turiko dukora urugamba rwiza, urugamba n'Imana ikunda, kuko iyo hataba Imana nayo nyene ivuga ati rero taba nukuri giye wumva, ndabahamagariye utumvirije ikiganiro ca Renode Butari agenda acumviriza. Iyo hataba Imana bijya ni bike mu bindi bizovugwa mu kera bihari, ariko rero taba riracahagaze kandi iguma ikomera kandi ntigisubira inyuma. Je ndazi ko hari mu gikorwa c'Imana. Imana irakunda abatabazi. Muntu wemera Imana, muntu ugenda ugapfukama ngo uriko urasengera igihugu c'u Burundi, muntu ubaza Imana ati mbega nk'abarundi twacumuye iki, twisanze aha gute? Ndagomba ndakubarira ikintu kimwe, suko nkurusha ukwemera rwose, kuko ukwemera k'umuntu ntikuba gukwiye kuja ku munzani ngo hapime ukwemera k'uwundi, ariko ndakubarira uko ndavyiyumvira. Je ndashigikira, ndatahura rwose, ndemera ko n'Imana imanira mu bantu, ko n'Imana ifasha uwifashije. Iyo Mana usenga akaba ari Imana by'ukuri y'urukundo, ugahaguruka ugaserura ijwi ryawe ry'umubabaro, n'Imana izogushigikiramo. Gira pa ya mbere, ugira icizere, ukagira icizere muri Rede Tabara, ugize investissement ahantu heza cane rwose, ugize investissement mu bantu bakunda igihugu, badatoranije, bakunda abarundi, badatoranije, bababazwa n'umurundi. Ujya mugore ejo yishwe akubiswe inyundo mu mutwe, afise inda y'imvuka, afise imyaka 26, ujya mugore arababaje. Nawe nzi, sinkeneye kumumenya, so mu muryango wanje. Kubona abanyagihugu bamubonye bakabona n'ikiziga kiraho n'inda y'imvuka, bakumva yuko botabaza kinga umurundi, impunzi yitwa Nyanka Burundi, aho ni igihugu kigeze. Bakavuga yuko babona umenga ubutungane, nta butungane uyo mugore azoroha, batizeye inzego ziri hafi yabo, kuko ntizizegwa inzego zitanigwa ministre atogwa ikiziga hanyuma ntihabe amatohoza ya mudamu w'imyaka 26. Izo nzego ziramuhoza iki? Abamwishe canke uwamwishe nubwo yofatwa, ko twumva bafatwa bagaca barekurwa, ariko abo twumva batarekurwa ni inzirakarengane zuzuye muri burya busho bw'i Burundi benshi. Ubusho bw'i Burundi sha naho kuja gufungira imvuga kuri, naho kugaranira abantu ngo bavuze ngo manda ya gatatu ngo ntiyari kwija amategeko, kandi itari kwija amategeko, na leta yaravyemeye ko itari kwija amategeko, yaratsinzwe urubanza ntiyunguruze. Ariko umukuru w'igihugu dufise uno musi akavuga ngo ndabizi ko nkwiye kubarekura, ngo ariko ngo ndatinya ngo yuko ngo ndabarekuye ngo bazoca bagomba gusubira kugira ivyo bari bakoze, murumva ndabagumije ko ndukuvuga amategeko nayo nezwe.
nubwo ari jewe mwashize muri kino kibanza, ubundi bwo simba ndiko ndabaza ati leta ni hehe, nawe nyene ariko abaza mu bandi. Turi mu rugamba rwiza, turi mu rugamba rw'abantu bababazwa n'ivyo bintu